abanyarwanda ahanini intambara yawo ibera ku mbuga ngurukana bumenyi. Niyo ntambara nini bagwana. Ku mbuga ngurukana bumenyi barafashe Kongo, ku mbuga ngurukana bumenyi n'u Burundi barabufashe nibo babufise, ariko kandi burya Isidore Mbayahaga niwamwumviriza neza mu majambo avuga, arafise akantu agomba guhuriza ko n'umukuru w'igihugu cacu. Urumva n'umuntu nawe akunda kuvugisha ukuri gose, naho byo bari ibintu bibabaje, mugabo arakunda kuvugisha ukuri cyane. Ico ni ikintu ca mbere ndamushimira. Ingabo zarungitswe muri Kongo si ingabo z'u Burundi zose. Ahari ingabo z'u Burundi zose rero nibakore ko barabi. Turabaramukije abantu b'Imana mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zine z'isi, turabahaye mwaramutse namwiriwe ni kwa kundi biravana naho umwe wese aherereye. Nkundira tubaramutse kandi mu cyubahiro cyanyu, wowe utaragira subscribe ubandanye ugira subscribe kugira ngo uzoze urabona ibiganiro tubashikirije kuri urubuga rwa Link Arene Alu. So today nagarukanye Abdul Uwimana nkuko vyama, ariko imbere ya byose turabanje gusaba muni wacu dusaba ikigongwe. Tutaraye ikiganiro kidahera, byaraduharanye gatoyi. Wabaye ikiganiro kidahera bivanye na situation je twarimwo. Tutashimye kuvugira ngaha, ariko twashimye kwa igice cya kabiri kugira ngo mubandanye mutubona nk'abizigirwa. Na cyane mwizigirwa ni iki wewe, iyo umuntu avuga tujya mu mwizigirwa? Mbo umuntu w'umwizigirwa n'umuntu akora ibintu ico yasezeranye basi akagishitsa ya ego niko biba bimeze. Dukunde rero turamutse abakunzi bagukurikirana, abakunzi bamaze kubona abakunzi biwawe ngero baramutse. Ndabaramukije cyane abakunzi bacu, abakunzi ba Abduru, abakunzi ba Link Arene Alu. Tubashimira yuko bakurikirana cyane ibiganiro byacu, kandi bagashira ko n'amakomenti n'amalike kandi bagasharinga. Babandanye babikora nkuko biratera intege. Umuntu wese yifuza kudushigikira ngaho ari akarimero ka Rimikashi, yego ushobora gusiga ko ibyunguka cyangwa cyo baraha kabandanye dutera intege, yego bakadutera intege kugira ngo umuntu abandanye akora. Na cyane yuko ari ku neza y'imhetso yacu iduhetse twese, kubera ko ibyo turiko turakora ni kuneza y'igihugu, ni kuneza y'abarundi bose, yego n'abanyarwanda banashima muri rusange. Na cyane tugerageza gutanga umuco kuba biriko biraba. So ibintu uri kurakora rero mwino minsi, hari feedback ubona ni feedback kuri wewe? Hari ibibazo biko biragutera, bimeze gute, uvyakira gute? Reka mbanza nisige kwanza amavuta y'ikibonobono. Ikibonobono kwanza wisiga yakura umwako. Ayo mavuta guys aratesa mu mushatsi bashaka kuyashira. Aya ni sawa gose. Amavuta y'ikibonobono na cyane nk'umuntu ahubwo mpanaje nisige. Umuntu agomba kugira urukoba runoze neza nk'ugwa Abdul. Reka naje nisige. Ushobora kwisiga ikibonobono. Siga ikibonobono kugira ngo n'ikiganiro tugihezagire. Yego. Aka kazi urimo rero ingaruka ibintu uri kurabona bigushikira, kuko hari abantu bandika ugasanga ngo ibintu bya politike murimwo, ngo ibintu by'iki bakibagira ko ibintu byose ari politike. Kuri wewe iyo haje abantu baguca intege ko aka kazi kawe uri kurakora kuko ukuntu kudefanda igihugu, byagira gute? Mbo jewe ubwa mbere hoho no kubwira yuko atakintu na kimwe ngaha gishobora kunca intege, kubera ibi bintu nta muntu yabintumye, ni jewe nabyizanyemo. Ku mpamvu yo yico mbona ku gihugu canje, abantu bari bahaye bataka igihugu nk'uko umengo abarundi bobo nta munwa bafise wo kuvuga. Abarundi benshi barabishima kino kintu. Ego hanyuma kandi jewe
ntihazogire n'uwiyumvira yuko ashobora guca intege Abdul. Abdul yo wo kwiyumvira yuko yonca intege mu ibi bintu gushika kieleweke. Tutasema tuzovuga mpaka mubyumvise mukavyemera mukanavyemanga. Iki ni igihugu urabizi yuko iki gihugu kirafise ingabo. Ingabo, kuba ingabo y'igihugu ni banga, urabyumva. Kandi iyo ubaye ingabo y'igihugu uba ushobora no gusesa amaraso yawe ku bw'igihugu cyawe. Igihugu rero si isi, igihugu n'abantu. Nimba hariho umuntu ashobora kwitanga gutyo akagenda mu masase ahantu hari amabombe hari iki, amajewe ngo kubera ngo abantu ngo bazontuka canke abandi bakanyiyumvira ko ibindi bintu ngo ndeke oya, ibyo byo ntihagire n'ubuvyitega. Ndi tayari. Iyo turi mu aka kazi turaronka abansi wanashima ugasangana n'abarundi bagenzi bacu, abantu bumva ko twoba abansi kubwo kuvugira igihugu cacu. Nakaye kajambo babwira imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezi. Birababaje kuba umuntu ashobora kukwiyumvira nk'uko, ariko nagira ndababwire yuko ibyo tuvuga ni ibintu biba bikwiye kuvugwa kubera yuko hariho abantu bagomba kwataka igihugu cacu. Kandi igihe cyose umuntu yatatse igihugu akacataka nawe uri muri icyo gihugu, vyanke bikunde ingaruka zizoba muri uko kwatakwa kw'igihugu zitagushikiriye zizoshikira muvyara wawe canke onkre wawe canke nyoko wanyu. Uko bigenda kose menya yuko ibyo turiko turavuga ngaha si ku neza yacu twebwe twenyene, ni ku neza y'abarundi bose. Rero utabyumva nk'uko tubyumva ihangane, ariko umutima mubi ntaho wogushikana. Igikuru no kugira umutima mwiza, kibona ubwo naho umucisiga neza cyane. Reka twinjire mu kiganiro nyezina. Ejo ndio turavuga ukuntu jambo Pastor Isidore Mbayahaga yavuze kujya babaje canke ryasitaje abanyarwanda benshi, aho bahagurutse harimo n'abakozi b'Imana mu Rwanda bakavyiyamiriza bijya bintu Isidore yavuze Mbayahaga. Hawewe ubivuga ko iki? Mbo Isidore Mbayahaga jewe nk'ubwa mbere ho ntangore ndamushimira na cyane yuko jewe Isidore Mbayahaga mbo sumugenzi umugabo ndamuzi nawe aranzi, turamaze kubonana gutya. Ni umuntu w'umutama yiyubaha kandi afise urukundo. Imana imuhezagire kandi muje imbere mu byo ariko arakora byose. Ariko kandi burya Isidore Mbayahaga niwamwumviriza neza mu majambo avuga, arafise akantu agomba guhuriza ko n'umukuru w'igihugu cacu. Urumva n'umuntu nawe akunda kuvugisha ukuri gose, naho byo bari ibintu bibabaje mugabo arakunda kuvugisha ukuri cyane. Ico ni ikintu ca mbere ndamushimira. Ukuri Imana ibandanye imuhezagira. Hama kuba yaravuze ibintu abantu bambitse ibara umukuru w'igihugu cacu, akavuga ati abantu barabesheye umuvyeyi wacu. Makuvuga yuko abantu babesheye umuvyeyi wacu bagatangura kugomba kumuvuga ko ibindi bintu yabivuze abizi yuko bizovugwa. Urabyumva, yabivuze abizi yuko bizovugwa. Kandi ndabizi neza yuko ku myaka afise Isidore Mbayahaga sijya mbere yo bavuzwe. Igikuru ndamushimira nuko yavugishije ukuri kandi akavuga ibintu byiza ku gihugu cacu n'umuvyeyi wacu nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Nagiye mbona bavuga ngo bijya jambo ngo nta kuntu ari kurivugira mu rushengero, ngo mu rushengero nango naho kuvugira ijambo ry'Imana gusa. Shaka rero uhuze bino bintu. Eske mu rushengero niho kuvugira ijambo ry'Imana gusa cyangwa mu rushengero niho na politiki irakwiye kuhavugirwa?
mbo bijyanye yari karavuga none mu ijambo ry'Imana muri Bibiliya nta rugamba rurimo. None iyo ariko habaye bijya ntigwara urugamba. Kujya kuva Abisiraheli bava mu Misiri ntigwara urugamba. Erega no muri Bibiliya urugamba ruri politike muri Bibiliya irimo. Urabyumva? Rero kandi hariho abantu bumva yuko umupasiteri cyangwa umuntu yitwa umukozi w'Imana ari umuntu akwiye kuvuga gusa Yesu, akwiye gusa kuvuga ngo Imana, none aba mu ijuru. Ega ntaba mu ijuru, aba ku isi, kandi ku isi noneho ikintu no kubwira yaba Bibiliya yaba Korani birategeka abantu bose kubaha uburongozi. No kuvuga ko ikintu kijanye no kuvugira umukuru w'igihugu cyane kumuvuga neza ni ibintu bikwiye cyane cyane nko ku mukozi w'Imana hoho byategerezwa. None umukozi w'Imana umukuru w'igihugu ariko akora ibintu byiza, umukozi w'Imana kubivuga ni bibi. urigera wumva hariho umunyarwanda n'umwe w'umukozi w'Imana avuga nabi umukuru w'igihugu ciwe? None ugira byose birera. Nta makosa umukuru w'igihugu cyabo yokora. Ariko baragerageza bakamuvugira, kandi nukuri ntanakubeshe ikibisi uko Mbayahaga yavuze ibyiza umukuru w'igihugu, akavuga yuko hariho abantu bamurengeye akarimbi umukuru w'igihugu. Ahubwo ikibi nuko yavuze umukuru, kuko abanyarwanda ni bibi cyane iyo bumvise umurundi ariko aravuga ineza y'igihugu ciwe. Ariko bovuga iby'iwabo, mugabo twebwe ntitubivuge, tubivuze umengo ni icyaha. Ariko jewe nshimire Mbayahaga ibyo yakoze, ni umuntu muzima azi ubwenge kandi atahura ibintu uko biri, kandi ni umunyakuri cyane. Imana imuhezagire, abandanya atera imbere, ibintu bigenda neza. Tukiri aho nyene tugaruke kumenyesha makuru kazi Scovia. Scovia munsi yahera urazi ko asanzwe avugira umugwe wa M23 n'igisere cy'u Rwanda. Twarabona mu bise ya mbere bagifata Goma na Bukavu ashobora kugenda ku rugamba agafilima amavideo bariko bararasana bagirana, ariko muri minsi aza warikare hehe nta mavideo yiwe canke y'abandi tuko turabona benshi bakora mu Rwanda. Reka tuvugiye ko M23 yoba yaramanitse canke ibintu bimeze nabi. Ariya harashushe muzesa aho gutuma abana. Ariya harashushe urabye nabi, hariyo za Sukoyi bakotsa nk'ibijuma. Rero saho gufyinisha, saho gufyinira. Umva Abanyarwanda ahanini intambara yawo ibera ku mbuga ngurukana bumenyi. Niyo ntambara nini bagwana. Ku mbuga ngurukana bumenyi barafashe Kongo, ku mbuga ngurukana bumenyi n'u Burundi barabufashe nibo babufise. Ku mbuga ngurukana bumenyi urumva, ku mbuga ngurukana bumenyi ndakubwije ukuri bahagaze neza cyane. Mugabo baratwereka amavideo warikare warikare saho gufyinira nk'igoma kugeza isaha rero batarafata Uvira, kuko gahunda yabo yari guca Uvira bakinjira. Warabe n'umukuru w'igihugu avuga ati bakazoca mu Uvira twe tuzoca mu Kirundo. Heske ingabo z'urugamba, ingabo z'igihugu ku rugamba uziha agacira kahe kubona kugeza isaha hano bavuga ko buhafata mu ndwi imwe byabaye amezi batanze amasaha 48 ariko bikaba byaranse. Ico kintu wo gisesangura gute? Hajya ibuvira
hararinzwe rwose mbere wanashaka ntibagerageze. Icyo nzi hajya hariho ingabo. Ingabo n'ibihenda ngo dodo no kumva ikintu mu mutwe ubwonko bugaseseka hajya buvira aho gufyinira. Kandi icyo nababwira coco nanugira ngo birabaryoheye kuba batarafata Uvira ngo binjire Bujumbura, rega niyo yari ntumbero. Niyo ntumbero bari bafise, none ntibari kumwe na Red Tabara. Intumbero kwari kuza mu Burundi. Ariko Imana ishimwe kuko bahasanze ingabo zimeze magabo. Hama kandi erega n'umukuru w'igihugu yarabivuze ati ingabo zarungitswe muri Kongo si ingabo z'u Burundi zose. Ahari ingabo z'u Burundi zose rero nibakore ko barabe. Kandi yaravuze ko n'ingabo z'u Burundi yaravuze ati ejo bundi yaravuze ati ingabo ziri muri Kongo zisumbwa ubwinshi n'iziri kuzurwana muri Somalia. Urumva rero yuko yaravuze ko n'u Burundi bwagiye gufasha hariya kandi ubuce bwose bwa bwarafashwe. Batububaza abarundi kuko abarundi barajya nko gufasha. Ibyo biraba Kongo. Biraba Kongo. Urashobora gufasha umuntu akagira ugusamara gatoyi bivanye n'imvo runaka. Icyo gihe rero ntikiba ari ikibazo ciwawe, kiba ari ikibazo ciwiwe. Reka tugushimire cyane. Murakoze cyane. Imana ibaheze. Abantu bose bari kwaradukurikirana. Yego wewe turakoresha amavuta y'ikibonobono turashobora kuyakwereka ngaha naya. Ikibonobono naya ayanya amavuta ameze neza cyane, reka ndabereke neza kugira ngo muyabone. Ikibonobono murabona gacupa kayo. Aya mavuta rero ushaka kwisiga mu mushatsi ibintu bikagenda neza cyane. Tubashimire mwebwe mwese bariko muradukurikirana, n'abanyarwanda mwese mwifuza amavuta murahawe ikaze. Bwana Abdul, akajambo kanyuma ubwira abarundi muri rusangi n'abanyarwanda badukurikirana kuri uru rubuga. Naka jambo nababwiraho ndababwire yuko cyane abarundi ndababwire yuko Uburundi butekanye, babandanye bafatanye mu nda. Hama ntibaze barumva inkuru z'ibihuha zica ku mbuga ngurukana bumenyi, kuko ku mbuga ngurukana bumenyi haba ibinyoma byinshi cyane. Hama ikindi naco bamenye yuko ubusumbya nyina w'umwana imbabazi abagomba kumuhekenya. Urumva? Umuntu akumvisha yuko igihugu cawe hariho ibyo kibura ari we yoza kubigutunganiriza, aho abari karakubesha cyane. Abashaka kuguta mu abarundi, abakongomani, abaki mumenye yuko iby'iwanyu iby'igihugu cyanyu bibananiye kubyitunganiriza. Nta muntu wo hanze ashobora kuza kubibatunganiriza. Ni mwebwe nyene ubwanyu ku giti cyanyu mukwiye kwimenya, mukamenya ico igihugu cyanyu gikeneye, amamuka mukagikora neza cyane. Turagushimiye cyane Bwana Abdul. Imana ibahezagire, Imana ihezagire abariko baraturaba. Kandi ibandanye ibateza imbere mu bikorwa byanyu mukora. Mushishikare kuraba n'ibiganiro byacu. Ciao ciao.